Imwe cyane n'ubuntu bugeretse ku bundi kuba twongeye guhabwa uno mwanya Imana ikaba yatwizeye guhagarara imbere yanyu si ikintu coroshe mugabo kandi n'ubuntu kandi Imana yongeye kutugirira turayishimiye cyane rero kandi nizera ko uno mugoroba Imana igiye kutuganiriza kuko igihe cyose yamifise ico kuganiriza imitima yacu yamifise ico ishaka kutubwira twabikunda tutabikunda twabishira mu ngiro tutabishira mu ngiro yamivuga yamiganiriza imitima yacu yamitubwira buri munsi yamisemerera buri munsi ica mu bihe bitandukanye iraca muri wewe igaca mu miyaga igaca ahantu hose ahantu Imana ishobora kukwigishiriza nibaza ko twebwe kumbura siho tuba twateguye mugabo ico tugomba kubamwo cyangwa ico tugomba gukora nuko tuba sobre kugira ngo twumve iyi Imana iriko iravuga ijambo ry'Imana rivuga ngo twirinde ntitwanke kumva iyo iriko iravuga rero tugomba kugira ubwenge kugira ngo igihe cyose Imana iganirije imitima yacu twibaze ngo kubera iki Imana yambwiye bino kubera iki Imana yambwiye gutya pastor yarigeze kudupartage ikintu kera mbere aratubwira ni igituma abantu benshi usanga ijambo ry'Imana ridafata ikibanza mu mitima yacu no kubera ko twumviriza ijambo ry'Imana nkaho turiko turaryumviririza abandi siko mu yandi majambo iyo turiko turumva Imana iriko iravuga tuvuga ngo nakayumvise sivyo mbe arumva ko ari we Imana iriko irabwira arumva ko ari amajambo ari we yerekeye siko ariko kandi ijambo ry'Imana iyo riko riravuga kuko agakiza saka ishengero ryose ngaha nivyo twese turagasangiye mugabo ahanini ni ku ruhande rw'iwanje jewe ubwa mbere ico Imana inganiriza irashobora kutabikibwiye mwese ngaha mugabo ikabikibwiye jewe rero iyo Imana iriko iravuga tubwirizwa kuba sobre kugira ngo twumvirize ico Imana igomba kuganiriza imitima yacu rero no mugoroba hari ico Imana kumburiza gucisha muri jewe kugira ngo ikuganirize reka umutima wowe sobre kugira ngo wumvirize ijwi ry'Imana riganiriza umutima wawe haleluya Imana ishimwe cyane nagomba duhere kuri rino jambo riri muri Yesaya igice ca 40 Yesaya igice ca 40 umurongo wa mbere Isaïe 40 Yesaya igice ca 40 umurongo wa mbere ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubutumwa bwiza bwo guhumuriza iki abantu sinzi mwumviriza ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu ubwo aribwo siko twumve ko busa na bwa butumwa dukunda kubwirwa kenshi sivyo mu yandi majambo ubutumwa bwiza buza guhumuriza abantu n'ubwahe canke buza buvuga iki siko ubutumwa bwiza buza guhumuriza abantu buza buvuga iki buza bugamije iki kuri wewe na jewe reka badusomere twumve umurongo wa mbere avuga ngo nimuhumurize abantu banje nimubahumurize niko Imana yanyu Bwana wa majeshi anasema muremeshe imitima y'abi Yerusalemu mubabwire musemerera yuko intambara zaho zabangurukanye ko umwenda w'igicumuro cyaho ushize kuko ibyaha byabo byose babihaniwe kabiri n'ukuboko kuhoraho haleluya Imana ishimwe cyane irindi jambo ry'Imana ririko riratwereka Bibiliya itanguye ivuga hano ko umuntu twamajambo ubutumwa bwiza bwo guhumuriza nde bwo guhumuriza jewe na wewe bandi majambo ubwo butumwa buza buhumuriza jewe na wewe buza butubwira iki buza butubwira yuko ibyaha byacu bigize iki bihariwe yuko umwenda wacu haleluya wishuwe ubwo nibwo butuma mu bisanzwe bwari kuza buhumuriza umutima wanje buhumuriza umutima wawe ubwo nibwo butumwa haleluya bwo kandi bukwiye mu gihe nk'iki iki gihe nyene turiko turabamo nibwo butumwa bugomba kuza buremesha imitima yacu muri kino gihe ariko kandi ikibazo tugomba kwibaza mbega nibwo koko bugenda buza bugahumuriza imitima yacu ubutumwa nk'ubwiyo buriko buravuga buza buhumuriza imitima yacu buza budushiramwo guhumura mu mitima yacu
cyangwa hari ubundi butumwa buza bugahumuriza imitima yacu. Ubutumwa bwiza rero bwo buza bugahumuriza imitima yacu nubwo butumwa buza butubwira yuko twababariwe, twahariwe, twabohowe, twacunguwe, ibyaha byacu no munsi tutakibiharugwako. Ubwo nibwo butumwa bwo. Urazi igituma aribwo butumwa bwo? No kubera ko ubwo butumwa nyene bufise garanti yo kuduha ubuzima budashira. Haleluya. Kubera ko ubwo rukundo rwasutswe mu isi, rwasutswe kugira ngo abantu ntibapfe rubi. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo Imana yakunze abantu mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwutera intambwe wese yo kwizera ntapfe rubi, ariko agira iki? Ahabwe ubugingo budashira. Ubwo nibwo butumwa bwari guhumuriza imitima yacu. Ubwo nibwo butumwa mu bisanzwe bwari kuza budushiramo guhumura, budushiramo ituze mu mitima yacu. Nibwo butumwa bukwiye kuvugwa hose, nibwo butumwa bugiye kwamamazwa hose, nibwo butumwa bukwiye kubwirwa wewe, nibwo butumwa bukwiye kubwirwa jewe. N'umutima nawo wakira, utegerezwa kuba umutima wakira ubwo butumwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ivu ryiza rigwamwo ubwo butumwa bwiza. Imitima yacu igomba kuba ivu ryiza ryakira iryo jambo ry'ubutumwa bwiza riza rihumuriza imitima yacu. Nayo rivuga iki? Twavyumvise. Nuko ritubwira yuko twarahariwe, umwenda wacu nitukibuharugwako, hariho uwawuharuwe ko umunsi umwe kugira ngo jewe nawe ntubu kiduharugwako. Uyo nawe ninde? N'umwami Yesu. Haleluya. N'umwami Yesu. Rero ubwo butumwa sinzi ko uno munsi aribwo buhumuriza imitima yacu iyo tubwumva, ariko kandi niyo tuba aribwo buhumuriza imitima yacu, reka twimenyereze uwo mwimenyerezo. Imana ishimwe cyane. Reka twimenyereze uwo mwimenyerezo yuko ubwo butumwa nyene nubwo butoza buryohera imitima yacu, aribwo buhumuriza, aribwo bubwirizwa kugira ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Cyo cyari cyambere. Ikigira kabiri, namye ndakurikirana umuntu araho ndafapase kuri YouTube, nasanze ndagacishamo kuko birakunda kuvugwa kenshi ku munsi nk'uwo turiko. Iyo turabwirwa ngo isi kirashira, rimwe na rimwe turashobora kutavyumva, canke iyo turiko turavuga yuko Yesu ari karaza canke aje vuba, rimwe na rimwe turashobora kutabitahura. Mugabo ryari nariko ndakurikirana ikintu, sanga hariho ishengero riri muri Etazini ryitwa United Methodist Church. Niko ryitwa nyimba ntavyibagiye neza. Baheruka kuvuga yuko ngo badekuvre ngo yindi nzira, ngo baravumbuye ngo yindi nzira ngo ishobora gushikana ku Mana kiretse iya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo baheruka kuvumbura ngo yindi nzira ngo ishikana ku Mana ngo uretse ngo iya Yesu Kristo. Nubwo batashoboye kuyivuga iyo nzira kuko kubera ko atayihari, iryo shengero nyene niryo uno munsi rihagarara rikabwira abo twita aba homosexuel canke bajya aba lesbienne n'abaki bose hajya imbere, nibo bantu bemewe muri iryo shengero kandi nibo bantu baza gufata ibikorwa muri iryo shengero. Imana ishimwe cyane. None nimba ivyo biriko birabira mu maso yacu, hasigaye iki? Hari uwundi muntu Shama warabizi, n'umunyarwanda, namukunda cyane kumwumviriza nuko shene yiwe bamaze no kuyikura kuri YouTube. Yarageze igihe aravuga ngo uno munsi nyimba ishengero, twaratanguye kare ishengero rihamwa, siko ryarahamwa. Wango mu ishengero rya mbere abaromani bahama ishengero mu kufunga canke mu gutoteza, mu gutortura abasanzwe bariko baravuga ubutumwa bwiza. Barabona yuko iyo nzira idashika, baregera imbere gatoya bishushanya nabo canke binjira mu ishengero kugira ngo bahungabanye ivyizerwa by'ishengero. Navyo nivyo barabona ko bidakunda rimwe na rimwe kubera ko hari abantu bagumye kwizera nyene. Uno munsi ngo bavumbuye iyindi nzira, niyo nashaka ko tuganira ko gatoya. Iyo nzira nayo ngo niyo si yindi, ahubwo niyo gukora kuri psychology z'abantu, kandi baja mu mitwe y'abantu kugira ngo abantu bahungabane mu kwizera kwabo. Ikintu bavuze narafashe ni ibintu 10 bavyita ngo 10 point destroy Christianity, jange ibintu 10 isi kirakoresha uno munsi kugira ngo ihungabanye canke ikureho ivyizerwa by'ukuri canke ubukiriso. Hari ibintu bitatu nafashemwo. Kimwe nuko
mu bisanzwe kare ikintu ca divorce kare barafata abantu bagiye kudivosa, bagiye gusinyura bijya bintu bakababwira ati genda mugerageze nimwabona vyase muzogaruke basi, sivyo? Genda mufate ngo simwa, genda mufate iki. Mugabo uno munsi bavugani umuntu wese aje agusaba divorce, asaba divorce imbere y'amategeko ntimumwankire, ubwo nyene nibasinye, siko? Ubwo nyene nibasinye. None umuntu ari muri divorce ari mu nzira yo ntari mu nzira yo, ntari mu nzira yo. Umenga isi iriko iravyorosha, umenga ibintu biriko biratera biba neza, umenga biriko biroroha, mugabo byihishijemwo ikintu kiza gufata wa muntu yitwa ngo yari yizera akabivamo akayombe kera. Imana ishimwe cyane. Ikigira kabiri baravuze ikintu cyitwa abortion. Abortion ni gukorora inda, siko? Mu bisanzwe kwa muganga sinzi abaganga gira bashobora kubitubwira, je nta experience ndende ndabifisemwo, mugabo nibaza ko barabanza bakakubaza ati mbega wewe ugomba kumukurira mu iki bintu nk'ivyo, sivyo? Mukabanza kwanza kumvikana, mugabo bavugani niyaza akaba ashaka kuyikuramwo nibimare n'imisegonda ibiri mukurireyo, siko? Ikigira gatatu baravuga ngo baragomba kwaka ububasha umuvyeyi afise ku mwana. Ni ukuvuga ngo umwana si uw'umuvyeyi, umwana nuw'igihugu, nuwa leta, nuwa guverinoma. Mu yandi majambo, uko umuvyeyi ashaka ko umwana wiwe abaho, mu yandi majambo umuvyeyi ntafise uburenganzira bwo kubwira umwana wiwe uko abwirizwa kubaho, ahubwo ni leta igomba kumubwira uko agomba kubaho we. None leta izomwigisha iki? Izomwigisha ko afise uburenganzira bwo guhitamwo ubuzima ashaka, bazomubwira yuko afise uburenganzira bwo kugira iki, bwo kuba homosexuel canke bwo kuba umulesbienne canke bwo gukora ibyo ashaka vyose. Ngo umuvyeyi nta burenganzira afise bwo guhagarika umwana ngo ntakore ico umutima wiwe ushaka. Murumva ko ivyo bintu ari bitera bikura na kakanovera kibi gatoya kari gasigaye k'ivy'Imana mu mitima y'abantu. Rero iki gihe ni gihe caho imitima yacu tutagomba kuyishira mu isi bene data, tugomba kuyishira ku mwami wacu. Jambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero ngo asangwa twaramwizeye ngo dushire imitima yacu hehe? Mwijuru, kubiri mwijuru iyo Kristo Yesu ari. Nitugomba kuyishira kubiri mw'isi, kuko ibiri mw'isi biriko birashira. Amweko nimba tugomba gushirana nayo nta kibazo, reka tuyishire kubiri mw'isi. Ariko kandi nimba koko dufise uwo mugambi canke nimba koko mu mitima yacu duhahamiye kuzobana n'umwami wacu Yesu Kristo, imitima yacu tuyikure kubiri mw'isi, kubera ko nta kintu na kimwe kiri mw'isi kitugahantisa yuko umunsi umwe ubuzima bwacu bwo ngaha kw'isi buzobaho ibihe vyose. Nta kintu na kimwe kitwereka yuko isi izobaho ibihe bidashira. Ariko kandi jewe nawe nyimba dufise uwo mutima mu mitima yacu duhahamiye kuzobana n'uwo mwami wacu Yesu Kristo, reka imitima yacu tuyikure kubiri mw'isi, kubera ko isi irashize kandi ishiranye n'ivyifuzo vyayo. Imitima yacu tuyishire ku mwami wacu Yesu Kristo, tuyikure kubiri mw'isi, kuko isi ntahiriko iraja, isi iriko iratera ishira. Nubwo twoba tubona umenga itera iryoha, uko kuryoha nyene kwayo niko kugaragaza yuko iriko irashira nyene, kuko uko abantu babandanya baba babi gusumba niko ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo kubandanya kugira iki, kwegereza nako. Rero imitima yacu nabahamagarira kuno mugoroba kugira ngo tuyikure hano. Ibi vyari cyo kimwe no mu gihe ca Nowa, aho Nowa yabwira abantu ngo umviriza, reka tubaze ubwato kugira ngo twinjire, ariko abantu bagakomeza kubwira umutama ati wewe ubwenge bwagucetse bwaheze. Ariko kandi imvura imaze kugwa nibo bantu nyene bagarutse babwira Nowa ati twugururire twinjire basi. Haleluya. Imana yacu dufashe cyane kugira ngo iki gihe tucitwaremwo neza. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo w'12. No mugoroba turagomba kuganira ku kintu cyitwa, inyuma y'ibyo byose turagomba kuganira ku kintu cyitwa intambara yo kwizera.
haleluya. Intambara yo kwizera, Timoteyo wa mbere igice ca 6 ku murongo wa 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Haravuga ngo Pawulo ahanura Timoteyo ngo abangirize ubugingo. 12 wame urwana intambara nziza yo kwizera. Ucakira ubugingo udashira. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona vyinshi. Dusomere Luka igice c'8 22 gushika kuri 25. Luka igice c'8 22 gushika kuri 25. Haravuga ngo inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Ku munsi umwe muri iyo atambukira mu bwato abona abigishwa biwe. Arababwira ati tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Baterera ubwato bava ku nkombe. Bariko baragenda arasinzira. Hamanuka inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Ubwato bwariko buruzura amazi bari mwirinde. Baraza baramukangura bati mwigisha turapfuye. Arikangura azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi birahora habagahwekera. Haleluya. N'amajambo abiri umenga ntasa mugabo arafise icyo ahuriyeko. Jambo rya mbere ryatubwiye ngo Pawulo ariko arahanura Timoteyo ngo ugwane intambara nziza yo kwizera. Ubangirize iki? Ubangirize ubugingo. Bisigura ngo ubugingo bwacu buva hehe? Buva mu kugwana iyo ntambara nziza yo kwizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Okay. Nibaza ko hano mw'isi turafise intambara nyinshi tugwana. Dufise intambara nyinshi uno munsi zedukikuje. Hari zo turiko turumva z'amasasu, hari intambara usanga turiko turagwana z'amajambo, hari intambara usanga turiko turagwana mu kazi n'ahandi. Mugabo kandi uno munsi intambara ijambo ry'Imana riko riradusaba ni intambara itandukanye nizo zose, kuko ni intambara ikomeye gose cyane. Kubera ko ni intambara tutagwanisha amajambo, ni intambara tutagwanisha inkoho, ni intambara tutagwanisha, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abo tugwana si iki? Saba inyama n'amaraso. Ni mwe mumbiza ahantu hehe? Mu yandi majambo, iyaba jewe mfise ubushobozi bwo kubabona canke iyo mfise iyo capacity, iyo mfise iyo capacity yo kubabona canke yo kubegera, nibaza ko duteranye igipfunsi kumbure vyociyemwo bakanesha canke nk'abanesha. Mugabo ino ntambara yo kwizera ni ntambara tugwana n'ivyo tutabona, n'ibyo tudashobora kulokaliza ngo biri hano na hano. Mugabo kandi nibyo nibisanzwe byaranditswe mu ijambo ry'Imana, niho biri turaza kubibona. Haleluya. Twumvise ino nkuru ngo y'inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Bano barabigishwa ba Yesu. Yesu arababwiye ndi ngumviriza, dufate inzira tuje hehe? Ku yindi nkombe. Imana ishimwe cyane. Tuje hehe? Ku yindi nkombe. Ninde ababwiye yemwe? Ni Yesu. Si jewe ndababwiye, pastor si wari ubabwiye, ni Yesu. Yarababwiye ati fata ubwato soza, destination ni hehe? Ni ku yindi bohariya, ni ku yindi nkombe niyo tugiye. Hanyuma ngo bakiri mu nzira ngo Yesu ngo amera nk'ugize iki? Nk'usinziriye. Ngo ameze nk'usinziriye ngo haca haza ngo iki? Ngo inkubi y'umuyaga canke haza umuyaga mwinshi mu kiyaga. Ngo haje umuyaga mwinshi mu kiyaga, ngo babigishwa batangura kugira iki? Batangura kuboroga ati mbega turapfuye. Kubera iki? Umuyaga wari mwinshi mu kiyaga. Haleluya. Haleluya. Umuyaga wari mwinshi mu kiyaga, baravuga ni none se turapfuye. Ariko kandi bibagiye ko ari uwababwiye bakiri hariya ati destination ni ku yindi boha. Ijambo ry'umwami wacu Yesu niryo ryari ryabaganirije.
niryo ryari ryababwiye nti fata inzira, fata ubwato dusoze tugende hariya. Baravyibagira. Bamaze kuvyibagira ko ari umwami Yesu yavuze. Ntiyari umwe muri bo yavuze, yari umwami wacu Yesu yavuze ati soza tugende, destination ni hariya ku yindi nkombe y'ikiyaga. Baravyibagira. Bamaze kuvyibagira bagira ukwiganyira muri bo, bagira imitima yuzuyemwo ubwoba ati turapfuye. Kandi ikitangaje nuko yari asinziriye ari muri ubwo bwato nyene, ntiyari yabuvuyemwo. Haleluya. Ntiyari yabuvuyemwo, yari muri ubwo bwato nyene. Ariko kandi ibyo ntivyababujije gukoma induru uti turapfuye. Bibagiye ijambo rya mbere ikimwe, bibagiye ijambo yababwiye akiri hariya. Mbega ijambo ry'Imana rirafise ubushobozi ntirifise ubushobozi? Rirafise ubushobozi. Haleluya. Rirafise ubushobozi. Yesu rero niwe Mana yari yababwiye ntumviriza, turasoza turagenda ku yindi nkombe. Mu kiyaga haje umuyaga, ukwiganyira no kwicuza biratanguye turapfuye. Kandi kigira kabiri, ntiyari yavuye muri ubwo bwato, yari muri ubwo bwato nyene. Bisigura ngo abo bantu ntibigeze bizera ico umwami Yesu Kristo yababwiye. Ntibigeze bemera ko ico umwami Yesu yababwiye ari ukuri. Ntibigeze bizera yuko ico umwami wacu Yesu yababwiye kuva hariya ku nkombe, kuva mu ntango ari ukuri, kandi kizobashikana ku yindi nkombe peu importe gishobora gushika mu nzira. Haleluya. Peu importe gishobora gushika mu nzira, peu importe umuyaga wari kuza muri ico kiyaga, yari yamaze kubabwira nti turasoza destination ku yindi nkombe. Imana ishimwe cyane. Hano rero twaciye dusoma ngo Pawulo ariko arabwira Timoteyo ngo ugwane intambara nziza yo kugira iki? Yo kwizera. Ugwane intambara nziza yo kwizera, hanyuma ubangirize iki? Ubugingo. Ugwane intambara yo kwizera, uzigame cyane ubugingo budashira wagize iki? Wahamagariwe. Bisigura ngo ntushobora na gato kuzigama ubugingo budashira. Wahamagariwe ino ntambara yo kwizera utariko urayigwana neza. Bibiliya y'ikirundi ya kera ivuga ngo ugwane intambara nziza y'iki? Yo kwizera. Mbega intambara iraba nziza koko? Nico kibazo tugomba kwibaza. Mbega intambara iraba nziza? Haleluya. Iyi ntambara ni nziza kubera kwidushikana mu bugingo budashira, iyo twayigwanye tukayinesha. Imana ishimwe cyane. Okay. Pawulo rero aramubwiye Timoteyo ngo ugwane intambara nziza yo kugira iki? Yo kwizera. Hano harimo amajambo abiri, harimo intambara no kugira iki? No kwizera. Turashaka rero kumenya mbega iyo ntambara nziza yo kwizera mu majambo yagutse isobanura iki? Ivuga iki? Kugira ngo tumenye intambara tugwana iyo ariyo n'ingene tugomba kuyinesha. Imana ishimwe cyane. Mbega iyo ntambara Bibiliya, intambara nziza y'ukwizera Bibiliya kiratubwira ni intambara nyabaki. Kumenga ukwizera ni kwinshi. Hari umuntu yizera yuko azoronka ibi, hari umuntu yizera yuko ukwizera kw'abantu kuratandukanye, kuri imigwi myinshi cyane. Ariko kandi tugomba kumenya uko kwizera Bibiliya hano iri kiravuga, niho tuca tumenya intambara turiko turagwana iyo ariyo nk'abizera. Kubera twabonye ko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ugwane intambara nziza yo kwizera, hanyuma iyo ntambara nyene nizo kuzigama igagushikana ku bugingo. Haleluya. Reka dufate basi kino ukwizera. Siko ukwizera. Mbega ukwizera ni iki? Haleluya. Kugira ngo tumenye donc description y'intambara turiko turagwana iyo ariyo ni intambara yo kwizera. Mbega ukwizera ni iki? Haleluya. Ukwizera mu Bibiri igice cya 11 rivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwasoma ngo ukwizera ngo nukwemera udakekeranya iki? Ivyizegwa. Ngo kandi kutabibona nyene ngo niko kwemeza ko biriho. Ukwizera nukwemera gose udakekeranya, atagushidikanya iki? Apana kuzoronka ibyo wifuza wewe, apana ko Imana izogushikana hehe, apana yuko Imana izoguhana bya bindi byifuzo byawe bikeneye. Oya, ngo nukwizera udakekeranya ivyizegwa.
haleluya. Ni ukwemera udakekeranya ibyizerwa, ukwizera niyo definition. None rero mbega ukwizera kuzana na hehe? Haleluya. Mbega uko kwizera turiko turavuga kuzana na hehe? Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma igice cya 10 ngo ukwizera kuzanwa no kugira iki? No kumva. Kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Bisigura ngo ukwizera ko no ukwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva iki ijambo ry'Imana ryose rivuga, si kumva ibyo aribyo byose. Muhora mwumva batubwira ngo duze ukwizera. Duze ukwizera. Imana igiye kugukorera ibi, Imana igiye kugukorera na biriya, Imana igiye kugukorera na biriya, ngo ukwizera kwawe kugize iki? Kuduge gushike ku rundi rwego. Ariko kandi mbega uko kwizera baba ariko baratubwira n'ukwaye. Jewe ukwizera ndiko ndavuga si uko. Ukwizera ndiko ndavuga ni ukwizera ico ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe ko ariko kuri, kandi aribwo buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Iyo ntambara rero turiko turavuga ni ntambara itoroshe, kubera ko ni ntambara idusaba gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga ariko kwizera. Haleluya. Twumvise yuko kwizera ari kwemera gose udakekeranya iki? Ibyizerwa. Hanyuma uko kwizera nako kuzanana mu kumva ico ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Rero iyo ntambara Paulo yari karabwira Timoteyo yari ntambara agomba kugwana mu gushitsa ico ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwiwe, ico ijambo ry'Imana rimusaba kubaho, kubera ko turazi ko umuntu avukana ubuzima. Haleluya. Avukana ubuzima, kandi ubwo buzima avukana atarahura na Yesu buba ari bubi. Imana ishimwe cyane. Kuko turabizi kuva mu ntango abavyeyi bacu ba mbere aribo Adamu na Eva bamaze kuva mu isezerano ry'Imana batakaje kamere k'Imana, batakaje ubuzima Imana yari yarabageneye kubaho, baca bigenera ubuzima bwabo. Umuntu acaratandukana n'Imana, epa konse ku buzima bwiwe busha burahinduka, acabaho ubuzima buhwanye n'igikorwa yakoze yihitiyemo wenyene. Ariko kamere k'icaha kavuye. Inyuma yaho abavutse bose bavutse iyo kamere iba muri bo. Rero ubwo nibwo buzima umuntu wese muri twebwe avukana imbere yuko yakira umwami Yesu, imbere yuko yakira inyishu y'ubuzima bwiwe. Mu gihe nk'ico aba abayeho ubuzima bwiwe, ubuzima bw'umuntu. Nibwo Bibiliya mu Bigalatiya igice cya 6 ibwita ngo n'ubuzima bw'iki? Bwa kamere. Haleluya. Ngo n'ubuzima bw'iki? Bwa kamere k'umubiri wiwe. Kubera ko kandi Bibiliya ngaho ica yerekana ubwo buzima umuntu yavukanye uko bumeze, uko busa. Ngo ni gono, ni shari, ni zigo, ni biki byose. Ibyo nivyo umuntu avukana. Rero kugira ngo uwo muntu ave muri ubwo buzima, kukubera ko ubu busa naho bumuryoheye, kugira ngo abuvemwo asimbire mu buzima Imana iriko iramubwereka, asimbire mu cyo Imana iriko iramubwira kubamwo, ni ntambara. Haleluya. Ni ntambara. Kandi iyo abantu benshi barananirwa kubera iki? Kubera ko bafashe iby'Imana nkaho ni ibintu turonka uko nyene. Ikintu turonka imbere y'Imana n'agakiza, ico turakironkira ubuntu. Ariko processus yo guhinduka k'ubuzima bwacu natwe ubwacu, haleluya, haleluya, hari ico tubwirizwa gukontribuwa muri ivyo. Rero Paulo yari kaributsa uwo muntu yitwa Timoteyo, amubwira ngo umviriza Timoteyo mwana wanje nkunda, musore wanje we nkunda, iyi ntambara ntuyifate nkaho yoroshe.
iyi ntambara yo gushika mu cy'Imana yifuza ko we ubamwo, iyi ntambara yo gutambukira muri ubwo buzima Imana yakugeneye igihe yagukunda ikakuzana ikagushira mu bwami bwayo, gutambukira muri ubwo buzima ni ikintu twese tugomba kwimenyereza, kandi ni intambara idasanzwe. Rero Pawulo hano yari karasa naho amukebura, ari nayo nkebuzo nazanye kuri uno mugoroba, Imana yashimye ko jewe nawe tuganira ubuzima bwacu hano ku isi. Jambo ry'Imana yavuga aho nyene mu Bigalatiya ngo nuko ngo abarongorwa na mpwemu nibo baki, iryo riri mu Baroma, nibo bana b'Imana. Kandi reka tuhasome Abagalatiya igice cya 6. Abigalatiya igice cya 6 kuva ku murongo wa 16. Igice cya 5, pardon. Igice cya 5 kuva ku murongo wa 16. Aravuga ngo ubugingo bwo muri mpemu. Ubugingo bwo muri nde? Mpemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpemu, niyo mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kifuza. Hano muri ya Bibiliya ikintu cyose aravuga ngo ndababwira nti murongogwe na mpemu yera, niho mutazoshitsa ibyo kamere k'icaha kanyu kifuza. Mu yandi majambo, ino ntambara kugira ngo tuyineshe, ino ntambara kugera aho dusanga twasohotse turabanesha muri yo, nuko twemerera mpemu yera akaganza ubuzima bwacu. Haleluya. Nuko twemerera mpemu yera akaganza ubuzima bwacu. Niryo jambo nkaharivuze, ndababwira ngo ni murongogwe nande na mpemu yera, niho mutazoshobora gushitsa ibyo kamere kanyu kifuza. Bisigura ngo ubuzima bwacu kugira ngo tubeho tunesha iyo ntambara, kugira ngo iyo ntambara umunsi umwe dusange twayisohotsemwo impore, kugira ngo dusange twageze ahantu twitwa abanesheje, victorious hagati muri iyo ntambara, nuko twemerera mpemu yera. Mu yandi majambo, none mpemu ninde? Mpemu ni rya jambo nyene, tugaruka ahandi nyene. Nuko twemerera ijambo ry'Imana rikatuyobora, nuko twemerera ukuri kw'ijambo ryayo kukaba muri twebwe kugwiriye, kugira ngo dushishikare gutambukira mu ntsinzi y'ico ijambo ry'Imana ridusaba kubamwo. Haleluya, haleluya. Iyo ntambara ntiyoroshe. Nababwiye ngo iyaba ari bikunda ko haba uguterana ibipfunsi, iyo haba hari abantu tubona ngo turagwana gutya tubonana, byari kuba byoroshe. Mugabo kandi nibaza ko bitameze uko, siko bimeze. Nico gituma bidusaba kuba mu ijambo ry'Imana cane, nico gituma bidusaba inguvu nyinshi ko tutazishira mu kugwana cyane, ahubwo tuzishira cyane mu kuba mu ijambo no mu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga, kuko niyo intambara, iyo ntambara tuzoyinesha. Iyo ntambara nziza rero yo kwizera, inyungu yayo ni ukwiturangiriza hehe? Mu bugingo budashira. Twese twama dufise inyota yuko umunsi umwe tuzoshika hehe? Mu kubana na Data mwijuru, iyo yaduteguriye aho tuzoba tunezerewe duhimbawe. Ariko kandi abazoshika hiyo n'abazoba bagwanye neza ino ntambara. Bisigura ngo tubwirizwa kugwana iyo ntambara mu gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Natanguye ndabivuga neza ngo igihe kimwe turumviriza ico Imana ivuga, tukiyumvira ngo Imana irikibwira naka. Oya, nirikibwira naka, uno mugoroba nyene irikibwira wewe, nirikibwira uwundi, nirikibwira uwo mwicaranye, nirikibwira abajya abandi, irikibwira wewe. Kubera ko wewe ni ubwirizwa kugwana iyo ntambara, si mwene data mwicaranye, sujya muri kumwe, suyo mubangikanije ngaho, wewe na wewe ni ubwirizwa kugwana iyo ntambara. Paulo hano munsi yagereza aravuga ngo ibisigaye rero nuko nzohabwa igitsibo ico Imana yasezeranye. Haleluya. Ico Imana idashobora kubesha yasezeranye.
je rero sinzi intambara dufise uno munsi, sinzi intambara turiko turagwana nazo uno munsi, sinzi abo tugwana nabo abari buno munsi. Kumbure igituma tukunda kunanirwa cyane nuko dusanga turiko turashira inguvu aho tutabwirizwa kuzishira, nuko dusanga turiko turashira inguvu mu bantu ho kugwana intambara yo, tugasanga turiko tugwana n'abantu. Yankomerekeje, yaranyiciye, yakoze ibi na biriya, sinshobora kumubabarira, yagize ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi. Oya, ijambo ry'Imana nidusaba ivyo twebwe, nidusaba guhagarara mu nzira yo. Haleluya. Ntitugomba gushira inguvu mu by'abantu bakora, tugomba gushira inguvu mu cijambo ry'Imana rikora mu buzima bwacu. Haleluya. Tugomba gushira inguvu mu cijambo ry'Imana rikora mu buzima bwacu. Ntitugomba gushira inguvu mu by'abantu bakorera mu buzima bwacu, kubera ko abantu ntaco bafise bodushikanako, ntaco bafise botumarira muri no ntambara dusanzwe turiko turagwana. Kuko niyo bariko baraza batubera ibitsitaza, kumbure sibo baba bariko baranabikora. Imana ishimwe cyane. Sinabo baba bariko barabikora, hariho baba bariko barakoreshwa. Ariko kandi inguvu zacu twebwe tuzishira hehe? Mu kwishurana nabo, mu gukora ibitandukanye n'ivyo bakora, nivyo bizotuha kunesha hagati muri ivyo bintu. Haleluya. Ukunesha kwacu kurihagaze mu gukora ibitandukanye n'ivyo abo bantu bazoba bariko baraza gukora mu buzima bwacu. Rero mwene data, je nawe twakoranye kuno mugoroba, nakwifuriza gwana iyo ntambara unesha, kubera ko niwaneshwa hari ikindi kibanza kikurindiriye. Haleluya. Hari ikindi kibanza kikurindiriye. Ariko jewe nawe niba tubangirije vya vyizigiro vyo kuzobona umwami wacu Yesu Kristo umunsi umwe, iyo ntambara tubwiza kuyinesha. Haleluya. Niba ivyizigiro vyacu koko ari ivy'uko umunsi umwe tuzomubona uwo mwami wacu, iyi ntambara kuyineshwamwo bisigura ngo no gutakaza kuzobana nawe. Kubera ko twarabyumvise, mwijuru hazojayo abariko barahinduka uno munsi. Abariko barahinduka nabo nabariko baragwana neza iyo ntambara. Haleluya. Abariko barahinduka nabariko baragwana neza iyo ntambara. Rero muno buzima hano nyene turi uno munsi, nabinginga bene data kugira ngo ubuzima bwacu ntitubwinvestise cyane mu biriko biraba mw'isi, mu biriko birabera mw'isi. Ubuzima bwacu tubwinvestise mu gushira mu gihe cy'ijambo ry'Imana ryavuze ku buzima bwacu. Natanguye tubwirana hano ino nkuru y'aba bantu Yesu yabwiye ngo turagiye, ariko kandi bashitse mu nzira hagati umuyaga uba mwinshi mu kiyaga, bibatera kwibagira icyo Imana yababwanirije, bibatera kwibagira icyo Imana yavuganye nabo. Uno munsi mu masituwasiyo menshi y'ubuzima bwacu ni kenshi dusanga turiko turakayagisa uko ivyiyumviro vyacu bitubwira, uko ivyifuzo vyacu bitubwira, tugashira ku ruhande ic'ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Turiko turaneshwa. Haleluya. Turiko turaneshwa kubera ko abanesha n'abantu mu masituwasiyo yose y'ubuzima bwabo badashira imbere ico isi ivuga, ico siyansi ivuga, ahubwo bashira imbere ic'ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ndabaha akarorero. Uno munsi nimba hari umuntu yoba afise, reka twitize dino jambo ryitwa ngo ikigeragezo ciki c'inzara. Haleluya. Umuntu yashonje cyane yifuza ivyo kurya, hanyuma iyo yifuje ivyo kurya atagira habikura agira iki? Ariba. Uko kwiba ari ijambo tugeze kuganira ko rivuga ngo Imana ntishobora kukugaragarisha ikintu kirengeye uko ushobora, donc capacité yawe yo kuvyihanganira. Imana ikugaragarisha ikintu ishobora kubona ko ushobora. Nimba yarekuye ico kintu citwa inzara ku buzima bwawe, ni uko izi yuko ufise capacité muri wowe yo kugira iki? Yo kucihanganira. Mayandi majambo, iyo utacihanganiye ugafata inzira zawe zo kuja kwiba kugira ngo satisfeze ya nzara,
intambara iriko irakunaniza, ntanze ako karorero nk'aho notanga n'akandi. Haleluya. Amasituwasiyo menshi y'ubuzima bwacu dufata ingingo zivuye kuki, fondasiyo canke base y'ingingo zacu niyahe? Yesu ngo yarahejeje gusenga iminsi 40. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Ngo Yesu yarahejeje gusenga iminsi 40. Ngo mpwemu yaca mutwara hehe? Mu bugaragwa. Hanyuma ngo aho hantu ngo Satani ngo ashahurirayo nawe. Hanyuma ndakunda ijambo ry'Imana cyane kandi ndakunda Yesu kubera ko wewe yaramenye uko yitwara mu byitwa ko byari biriko biramushikira muri ako kanya. Satani amubwira ngo umviriza, ngo nimba uri umwana w'Imana kora bino na bino na bino na bino. Yesu yamwishura ngo iki? Yamwishura ngo handitswe ngo kubera ko muri handitswe kubera ko twibaza yuko ingufu zacu zishobora kuturenganya, ibyo duhura navyo bidushobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mugabo kandi hagati muri ivyo nyene gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza ni iki? N'ubushobozi. Haleluya. N'ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Iyo ntambara rero jewe nawe niba tugomba kuyinesha, reka twihe ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dubike ijambo ry'Imana rigwiriye mu buzima bwacu. Reka dushire mu ngiro ico ijambo ry'Imana riganiriza imitima yacu buri munsi. Nitwiyumvire canke ntituryumve nk'abibesha. Yakubwiye iki? Yaganirije umutima wawe iki? Uno munsi ni igiki kirakubwira canke biciye mu ijambo ry'Imana? Ni igiki Imana iri kirakubwira ngo rekura heba? Rekana naco. Imana ishimwe cyane. Rero naguhamagarira ndiko ndarangiza ngo nta kuntu na kumwe tuzogwana iyo ntambara nziza yo kwizera idushikana ku bugingo budashira, idushikana kuzobana n'umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru aho yagiye kudutegurira. Nta kuntu na kumwe tuzoyinesha kiretse mu kwemerera ubuyobozi bwa mpwemu yera ku buzima bwacu. Kwemerera ijambo ry'Imana ngo rituyobore, ribe muri twebwe rigwiriye rituyobore, niho honyene hahagaze ukunesha kw'iyo ntambara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tuvyaguruke dusenga Imana. Dufise intambara nyinshi turiko turagwana kino gihe. Dufise ibintu byinshi turiko turagwana navyo no munsi. Hari ibintu byinshi bidusaba gushiramo inguvu. Hari ibintu byinshi bidusaba kwemvesisa mu mwanya wacu. Hari ibintu byinshi bidusaba kwemvesisa mu ubwenge bwacu. Ariko nagusaba investisema yo ugomba kwemvesisamo. Nagusaba kugira ngo investisema ya mbere ugomba gukora muri kino gihe isi rikirarangira ugasanga ufite ibyo vyizigiro byo kuzobana n'umwami wawe. Nakuhamagarira kwemvesisa umwanya wawe, ivyiyumviro vyawe, ivyifuzo vyawe mwica ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe, kuko niho hahagaze ubugingo budashira tuzobanaho n'umwami wacu mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Nyakira mwaminda kwihaye ngomba kono bikimasi mwaminda kwihaye nyakira kira
mwami Yesu we mwami ndakwihaye ngomba konoba ngomba kono bikimasi mwami Yesu nyakira kira mwami Yesu ndakwihaye mwami ndakwi ngomba konoba ngomba kono bikimasi mwami nyakira nyakira mwami Yesu ndakwihaye mwami ndakwi ngomba konoba novi kimasi mwami no mugoroba mwami turakwihaye no mugoroba mwami turishikanye imbere zawe mwami no mugoroba mwami Imana turatanze ubuzima bwacu bugira kandi mwami no mugoroba turitanze twese mwami no mugoroba mwami turongeye kurekura ibyacu byose mwami ku bwawe no mugoroba mwami turongeye kurekura mwami ikintu cyose mwami ku buzima bwacu jambo ry'Imana riratubwiye yuko turi mu ntambara hari igihe kimwe mwami Imana twibaza mwami Imana twibesha yuko atantambara ihari kandi aho nyene niho hahagaze ukunanirwa kwacu mwami nico gituma igihe cyose dusanga turiko turakoza isoni ubutumwa bwiza nico gituma dusanga turiko turakoza isoni mwami Imana ico washize mu buzima bwacu ariko kandi rero mwami iki ni igihe caho mwami Imana data buje ubuzima bwacu bugomba kugira mu umuco w'ijambo ryawe mwami umuco washizeho mwami Imana Dawidi yarabisobanukiwe aravuga ngo ijambo ryawe ni umuco umurikira ibirenge vyanje mwami Yesu ntidushobora na gato guhushagirika mu gihe turiko turamurikirwa n'uwo muco ari wo jambo ryawe mwami reka iryo jambo nyene mwami Imana rigire mwami Imana kanovera mu buzima bwacu imitima yacu nayo icika ivu ryiza rimeramwo iryo jambo mwami aho imbuto yose iterwa muri twege mwami yo haleluya data bujimera igahunda mwami Imana impeke nyinshi mwami turasenga kugira ngo mwami ishengero rya kino gihe mwami ishengero mwami Imana ry'iki gihe mwami ryuzura ububasha n'ubushobozi mwami Yesu Kristo bishiye mu gushira mu ngiro mwami mu kwemeranya gushira mu ngiro ijambo ryawe rivuga mwami mwemu yera wengo ni wewe twahawe kugira ngo utubere umufasha wo kudufasha kugira ngo dushikane ibirenge vyacu musho mwemu yera muci ijambo ryawe rivuga ku buzima bwacu reka udufashe kugira ngo dushishikare gutera intambwe dushikana ibirenge vyacu byose mwami Imana muco wavuganye natwe mwami imitima yacu irakeneye ivyo mwami igihe nk'iki mwami isi iriko irarangira isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo ikindi gihe mwami dusanga imitima yacu investissement zacu ubutunzi bwacu mwami ariyo mitima yacu turiko turayishira ku vyo twebwe twibaza mwami Imana ko biriko biraja mu iterambere kandi biriko birashira kandi biriko birarangira ariko kandi ngo umunyabwenge nuwushira ivyifuzo vyose vyiwe kuri wewe nuwushira imitima wiwe ahuri mwijuru mwami aho niho hagaze gukira kwacu mwami aho niho hagaze gukira kw'ishengero uno munsi ishengero rirakeneye ubwo buzima mwami rirakeneye uko gushira amanga rirakeneye kubitsa ubwo butunzi bwabo mwijuru ahuri mwami kubera ko ariho umunsi umwe twagenewe kuzoba mwami turagushimiye mwami turagukengurukiye
uko tugwana mwami udushoboze mwami, kuko ngo ntacyo dushobora gukora tutagufise mwami. Udushoboze kugwana intambara tunesha mwami, kandi cyane ko wabisezeranye ngo ndagiye ngo ariko ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, ngo kandi ngo mwisi buri n'amarushwa menshi, ngo ariko muhumure naranesheje, ngo itsinzi yanje narayibahaye. Mwami intsinzi yawe reka tubandanye kuyakira mu buzima bwacu, tugendere mu ntsinzi yawe mwami, tugendere mu ntsinzi yawe mwami. Aho dusanga mu masituwasiyo yose tuvuga ngo ntiyari twebwe, ariko warahabaye mwami. Turagushimiye rero mwami Yesu, turagukengurukiye kuri Imana itugirira neza buri munsi mwami, kandi imigambi ngo dufise ko n'imigambi yo kutugirira neza mwami, n'imigambi y'amahoro. Urakoze data, ubu nibe tuzoshira mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo ijyane natwe muri byose, kandi tubandanye gukomera mu mwami wacu Yesu Kristo. Mwarahezagiwe cyane.